Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muriko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe Oriane Tangishaka. Mu Rwanda imiryango yahora iba mu murenge wa Rugabano irageramiwe n'inzara, aho bahora baba harimwe icayi. Uburyo bwiza tutagira karimo hingamo, uburyo bwiza reba nk'ahantu turi, reba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe, nta n'igikoni tugira. Uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga, batagira ikibatunga, ubona wabamarira iki? Abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu mudugudu w'icitegererezo mu Rugabano, harimwa abanyagihugu bahora baba mu mirima yarimwo icayi. Imyuzurire yatewe n'imvura nyinshi muri Libya yatwaye kimwe ca kane c'igisagara ca Derma. Umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yashitse mu Burusiya. Idonido y'ano makuru yose ni mu kanya. Muri Libya imyuzurire yaturutse ku mvura nyinshi yatwaye kimwe mu ca kane c'igisagara ca Derma mu burasirazuba bw'ico gihugu. Abantu baharugwa mu bihumbi 10 baburiwe irengero. Hejuru ni Mukankusi aratubwira ibindi. Umuryango wa Croix Rouge nawo wavuze ko ntawe uzi irengero ry'abantu ibihumbi 10 mu mpande zose z'igihugu. Imibiri byibura 1000 yamaze kuboneka mu mujyi wa Derna honyine, kandi abategetsi biteze ko umubare w'abapfuye uzaba uri hejuru kurushaho. Imvura nyinshi yarimo imiyaga yahawe izina Daniel yibasiye igihugu cyageragezaga kwiyubaka nyuma yo gushegeshwa n'ubushyamirane cyamazemo imyaka irenga 10. Umunyamakuru wa Reuters werekeje i Derna, umujyi wo ku nkombe utuwe n'abantu ibihumbi 125, yavuze ko imodoka ziyubitse mu nkengero z'imihanda, ibiti byaziguye hejuru, kandi amazu yatewe n'imyuzure ba nyirayo bayataye. Minisitiri ushinzwe ibijyanye n'indege akaba n'umwe mu bagize komite ishinzwe ibiza, Hichem Abu Chikwat, akubutse i Derna, yavuze ko ibintu byifashe nabi cyane. Imibiri y'abantu iri ahantu hose, ku nyanja, ku mayira no munsi y'amazu. Amakamyo yajyanye ibyangombwa bikenewe muri uwo mujyi. Guverinoma yemewe n'amahanga ikorera i Tripoli ntigenzura uturere tw'uburasirazuba bw'igihugu, ariko yohereje imfashanyo i Derna, harimo byibura indege imwe itwaye imfashanyo yahagurutse mu mujyi wa Misrata mu burengerazuba bw'igihugu uyu munsi kuwa kabiri, nk'uko umunyamakuru wa Reuters uyirimo yabivuze. Ibindi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byavuze ko bishobora gufasha. Urakoze Jenny Mukankusi. Umutegetsi mukuru w'igihugu ca Korea ya Ruguru Kim Jong-un uno musi wa kabiri yashitse mu Burusiya, aho bitegekanijwe ko abonana na Perezida Vladimir Putin. Inkuru tubaza Fidel Nyongabo. Urugendo rwa Kim Jong-un mu Burusiya rwateye impungenge ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Ahanini ayo makenga ahagaze ku mwikeko ko Korea ya Ruguru izoha Burusiya imfashanyo y'ibigwanisho. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press yatangaje ko umuvugizi w'ibiro vya President Putin Dmitry Peskov yamenyesheje ko Kim Jong-un yashitse mu Burusiya, yamara ikibanza yashikiyemwo ntigitomoye. Itorokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya RIA Novosti ryamenyesheje ko itereni yajemwo yateye ija mu buraruko inyuma yuko ijabutse uruzi Razdornaya yateye ifata inzira itandukanye n'ijana mu gisagara ca Vladivostok, aho byari bitegekanijwe ko yitaba ikoraniro ryamariba uko umwaka utashe mu gisagara ca Vladivostok. Iryo koraniro rifise intumbero yo gukoresha imitahe mu karere ko mu buseruko bw'Uburusiya. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Korea y'Epfo ryashize isanamu ku mbuga ngurukana bumenyi rivuga ko yerekana itereni Kim Jong-un yarimwo iri mu gisagara ca Ussuriyisk kiri ku birometero 60 mu buraruko bw'igisagara ca Vladivostok. Bitegekanijwe ko Perezida Putin na Kim Jong-un babonana inyuma y'ikoraniro ryo mu gisagara ca Vladivostok. Bitegekanijwe kandi ko Uburusiya busaba Korea ya Ruguru ibigwanisho bizobufasha mu bitero bubandanya gukora muri Ukraine. Korea ya Ruguru nayo izosaba Uburusiya kuyiha imfashanyo y'ibifungurwa, amasoko ntanga nguvu n'ubuhinga buhanitse bukoreshwa mu vyerekeye ibigwanisho.
urakoze Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri yatangaje ko kuba ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyafashe ingingo yo guha Ukraine indege z'ingwano F-16 zakorewe muri Amerika atakindi bizokora atari gutuma ingwano muri Ukraine imara igihe kirekire kurushiriza. Turacere kumwe na Fidel Niyongabo. Mu ijambo yashikirije mu ikoraniro ryerekeye ubutunzi mu gisagara ca Vladivostok, Perezida Putin yatangaje kandi ko Abarusiya bari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 500 bariko binjira ku gushaka kwabo mu gisirikare uko umunsi utashe. Yongeye asigura ko ibihumbi 270 biyandikishije mu gisirikare mu kiringo c'amezi 6 arangiye. Perezida Putin yatangaje kandi ko ibitero vya Ukraine vyo kugerageza gusubira gufata ibice inteko z'Uburusiya zigaruriye vyatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka taco vyashitseko. Inteko za Ukraine zarasubiye kwigarurira bimwe mu bisagara bito bito mu buseruko no mu bumanuko bw'igihugu, ni mu gihe ziriko zigerageza gusambura ibirindiro vy'inteko z'Uburusiya. Leta zunze ubumwe za Amerika yaratangaje iyindi fashanyo yahaye Ukraine mu ndwi irangiye. N'igihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yagize urugendo muri Ukraine kubonana n'abategetsi b'ico gihugu. Blinken yatangaje ko ibitero inteko za Ukraine zatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka bifise umugambi wo gusubira kwigarurira ibice inteko z'Uburusiya zafashe bitanga icizere gikomeye. Abategetsi ba Amerika bavuga ko leta yabo iriko yiyumvira guha Ukraine ibigwanisho vya misile zirasa kure cyane. Izo misile zizoshobora gusambura ibitari bike mu bice vya Ukraine Uburusiya bwigaruriye. Leta ya Perezida Biden imaze amezi atari make yiyumvira guha ivyo bigwanisho Ukraine. Ayo makuru n'ayandi agezweho hirya no hino ku isi muheje kumva, n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu ya internet ni wezi3 radio yacu voa.com. Adresi zacu za YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya turabandanya mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda imiryango yahora iba mu murenge wa Rugabano mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda yugarijwe n'inzara inyuma yaho imirima bahoze babamwo yarimwemwo icayi. Abayobozi b'akarere babwije ijwi Amerika ko biruko barondera umuti kuri ico kibazo. Eric Bagira ubusa atubwira ibindi. Ijwi rya Amerika rigera mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rugabana himuriwe abaturage bari batuye mu mirima yahinzweho icyayi yabasanze bifashe mapfubyi. Urahagera ugasanga bageze mu zabukuru bigunze bari kumwe n'abana babo bamaze imyaka 4 bimuwe hahinzwe ibyayi. Babimuye aho bari batuye babaha amazu y'ibyumba 2 n'uruganiriro nk'ingurane ku mitungo yabo. Abaturage barataka inzara batewe no kutagira aho gukubita isuka. Nk'uyu mubyeyi w'abana 4 yabibwije ijwi rya Amerika atirengagije ko babimuriye mu mazu meza. Uburyo bwiza utagira karimo hingamo, uburyo bwiza reba nk'ahantu turi, reba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe, nta n'igikoni tugira, reba ukuntu hasa. Ose mu nzu zacu za giturage zasaga kuri ko bagufite igikoni. Witegereje amazi y'imiryango yimuriwemo nk'ingurane ku masambu yabo yahinzwe icyayi mu Rugabano, hari aho biboneka ko abenshi bayacanamo. Imiryango n'amadirishya yishwe n'imyotsi. Twasabye umusaza Juvenal kubana wo mu kigero cy'imyaka 80 kutwinjiza iwe atwereka ibimubangamiye mu mibereho ye n'umuryango muri iyi nzu y'ibyumba 2 n'uruganiriro. Nawe byirebere ubu iki gikoni kiri muri saro waca imyotsi rero buro ntawabura n'ubwagira utu ntajya gupagasa nguba utarya nyine ntiwaba imyotsi itumuka nkahanga ugasanga imyotsi yangije ibintu nyine nabura nta kibazo ikibindi imyotsi. Turi abaturage ntiturabe Kigali. Ubwo hava tukajya muri iwazi ni hanuke nta n'umutushyiramo. Mukayishaka imiti. Hoye imiti ikibazo ni amafaranga. Uganiriye na bamwe mu baturage babayeho muri iyi midugudu hari abakubaza ibibazo bigoye kubibonera ibisubizo. Silveri bose nibo ni umusaza w'imyaka 75 y'amavuko. Aha yabwiraga ijwi rya Amerika ko kuba batuye mu nzu nziza bakubitira abana kuryama bisa naho ntacyo bibamariye. Wabwiza utari buyigurishe yonyine yakumarira iki? Nta kintu kirimo, nta kiribwa. Nane subuzima rubu nabonye kuko nagiye nkasanga abantu barigunze niba kuri yabimeze. Nese bigunze ariko mbere kugira ku cyumweru. Nese bigunze ariko bakubonye. Ndiko bihora. Nese ijisho rya mukuru ryo ntabwo ri muhango rebe. Twego umuco wa Kinyarwanda ntabwo tugeneye gusaba. Sibyo? Uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga, batagira iki batunga, ubona wabamarira iki?
umubyeyi nawe akavuga ko gutura muri uyu mudugudu ari amaburakindi. se ko nakuraga umwumbati munsi y'urugo nkaca agatoki ngaha abana ubaho n'icaha ndabahije none no mu cyayi twajyayo tugakora tukageza saa 9 ngo 305 ureba nawe kugira ngo baguha ahantu ho kwiribuye wiwe uryashisha yasuka yamenyo nibarangiza ugeze saa 10 ngo 305 use mu cyayi ho hatumariye iki baduha ayo mafaranga 350. Ijwi rya Amerika riganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi badusobanuriye ko iki kibazo cy'aba baturage bakizi kandi ko batangiye kukivugutira umuti. Bavuga ko iki kibazo bakindije mu ngengo y'imari y'uyu mwaka kandi ko kizakemuka neza. Madamu Vestine Mukarutesi n'umuyobozi w'akarere ka Karongi. Tuzafata abantu badafite ubutaka tubagabanye kandi tuzabagabanya ku buryo bungana, tuzahera ku babaye kurenza abandi kuko nta muntu twavuga ngo tuzasumbisha undi, ahubwo tuzabaha dukurikije uko ibibazo byabo bigiye birutana, nk'uko n'ubundi butoya bwari buhari navuze ko budahagije ariko twarabubahaye, kandi mu by'ukuri nibaza ko nabo babyishimira ko nibura babona aho bahinga imboga, umuntu akaba yabona aho yahinga ibyo bishyimbo bike bidahagije, akaba yabona aho yatera igiti cy'imbuto, cyane ko twanabibatereye byo. Rero mu by'ukuri ntabwo ikibazo cy'ubutaka bakeneye cyari cyamara gukemuka nk'uko tubyifuza. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi burabarura imiryango igera muri 364 yimuwe hahindutse imirima y'ibyayi. N'ibyayi byahinzwe na kompanyi Silverback Tea ari nayo ihafite uruganda rw'icyayi. Nk'uko bigaragara mu mibare yo mu 2019 bataha uruganda rw'icyayi rwa Rugabano batangaje ko kiri ku buso bugera kuri hegitari 4500. Ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gufata neza amazu babubakiye nk'ingurane. Ahubatse imidugudu haratandukanye. Abahageze mbere bahamaze imyaka igera muri 5, abandi ragera muri 4 kubera uburyo abaturage babayeho muri iyi midugudu bayihimbye amazina atandukanye. Hari umudugudu bahimbye Boneza bashatse kumvikanisha ko kuhaba bisaba kwirinda kubyara benshi, ubundi bawita Shimwamana bitewe nuko abahimuriwe bafite uko babayeho. Uwanyuma twamenye ko bawise Hamubone. Byaduteye gusobanuza imvano y'aya mazina. Kubera iki kwa Shimwamana ari amazu y'epfiri, afite imirima, afite inzu nziza zifite ibikoni, afite n'inka. Noneho hano impamvu hiswe Hamubone, nta karima, nta gikoni, niyo nka twarayibuze, gusa urumva atani kwa Hamubone nyine. Ubuyobozi bwa Karongi bukavuga ko byibura mu mpera z'uyu mwaka iki kibazo cyaba kivuye mu nzira. Igihingwa cy'icyayi ni kimwe mu bihingwa byinjiriza igihugu amadevize atari make. Gusa aho bagiye bimura abaturage bakahatera iki gihingwa ntibabura gukomeza gutaka inzara bagaragaza ko bakeneye aho gukubita isuka. Ubundi iyo tuza kugira aho duhinga nta kibazo byari bitwaye. Kandi icyo gikoni byo ubwo gucumbirwa byo turabimenyeye bigacumbirwa nyine nta kundi. Iyo tuza kubona karima. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Rakoze Eric Bagirusa kuri iyo nkuru. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inzego z'ubuvuzi zemeza ko indwara ya kolera yahitanye umuntu umwe mu barenga 40 bamaze kwandura. Abayanduye benshi nabo mu nkambi y'agateganyo ya Sange ibamwo impunzi z'abarundi. Inkuru y'umumenyesha makuru Vedast Ngabo ari Buvira. Iyi nkambi ya Sange ituwe n'impunzi z'abarundi zirenga 5,000. Bamwe muri abo bagwayi banduye kolera, ishiramwe rishinzwe ubuvuzi muri ASR ribavana mu nkambi na ambulance rikabajyana mu bitaro bikuru bya Sange. Ni mu giceramwe rya Croix Rouge riba riri gutera imiti yica imyanda muri tumwe mu tuzu twubakishije imifuka basanzemo abagwayi b'iyo ndwara. Dr René Kinyungu avuga yuko iyi ndwara yagaragaye muri iyi nkambi tariki ya 5 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2023 imaze gufata abarenga 40 yica umuntu umwe. Gilles Manda ni umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, nawe yemeza yuko muri iyi minsi bugarijwe n'ikibazo cy'indwara ya kolera. Oui, on a dénombré quelques cas de choléra. C'est sûr, je pense le partenaire ADES en a pris les précautions. Muri iki gihe iyi nkambi y'agateganyo irimo impunzi zirenga 5,000 mu gihe yubakiwe kwakira abantu batarenga 300. Abayirimo bavuga yuko isuku rikeya ariyo ntandaro y'ikorera. Mu minsi ishize Leta y'u Burundi yatangaje ko kolera yongeye kwibasira abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura no mu zindi ntara zo mu burengerazuba bw'igihugu. Nihoreho Emeline ari mu basaba ubuhungiro muri Sange. Ijwi rya Amerika ryamusanze yicaranye n'abana be munsi y'igiti cy'umwembe. Ni ukuvuga ngaha kolera irafata abana igafata n'abamama n'abapapa,
urumva ufashwe kumushikana kwa muganga ntibatujana kwa muganga bakujanye naho bakujana warebye ugeze ucikana abana bapfa kubwisha ibijanye n'ingwara ya korera abapapa bapfa kubwisha inama bapfa kubwisha iyo tugiye kwituma kuri twarete dutonda imirongo kubera amawese ari make tudakwigwa n'imyanda ni myinshi nta suku rihari nturonka naho uhonyora ego usibye iki kibazo cy'isuku rike aba basaba ubuhungiro bafite bavuga kandi ko bafite n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko usanga amazi y'ibipompa bibiri bakoresha ari makeya cyane ugereranyije n'umubare w'abantu baba bari kuyashaka. Ikibazo cy'amazi nta mazi dufise nk'utu turiko turatema kurashobora kwimba akanogo nk'uko nyene urabona ko ari ahantu hameze nabi tugaca tufata akanogo tugaca tuyora y'amazi tukaraba ahantu tudushira twamara kwirongora kwari two tunywa abana bivumbagaza aho nyene mw'urwo ruziba ngaho umwana ari karoga. Nubwo muri inkambi hari ikibazo cya korera abayikambitsemo bagaragaza ko bashobora kwibasirwa n'izindi ndwara zirimo malariya ndetse na bwaki. Imishatsi yatukuye abana ntibaronka ibiryo bikwiriye saa sita ntacyo baronka nukuri jewe urabona ndakuze mugabo ndayengayenga nkaronka nk'agakombe k'icayi mugabo abana banje bose bamerewe nabi. Benshi mu Barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri Kongo baturuka mu ntara y'Ibitoki gusa umuyobozi wayo Kale mu Bizoza mu butumwa bugufi yandikijwe rya Amerika yavuze yuko abagera mu nkambi baba bagenzwa n'izindi mpamvu. Yagize ati ubwo n'ububeshi si uguhunga ni uburyo bwo kuja mu nkambi y'impunzi mu ntumbero y'uko bazatekererwa ihamba iyo bita paquet retour mu rurimi rw'igifaransa. Muri makeya no kuvuga yuko rugigwa n'abajejwe kubakira iyo bagarutse bazanywe na aseri ntandwi zitatu zihera badasubiyeyo mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abantu bari muri inkambi ya Sange. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko bari gushaka uburyo bakongera inyubako z'iyi nkambi ndetse abandi bakimurirwa mu nkambi ya Kavimvira. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu cyumweru yakira abarundi basaba ubuhungiro barenga 120. Ni mu gihe muri Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 43,000. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Urakoze Vedaste Ngabo. Mu Burundi amashuri y'intango ayisumbuye na za kaminuza harahanzwe n'ibibazo bitandukanye birimwo ubukene bw'ibikoresho n'ubukene bw'abigisha. Ingaruka ni nyinshi mu nzego nyinshi z'amashure. Babiri mu bigishije mu mashuri yo mu Burundi kandi bazi neza ibijanye n'indero n'inyigisho, Paul Nkunzimana na Atanazi Gahungu, baraganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bamubwira ibintu bimwe bimwe mu vyokorwa kugira izo ngorane zihanze ico gihugu ico gisata nako mu Burundi zigabanuke cyane zitorega umuti. Professor Paul Nkunzimana atangura avuga ku gitigiri c'abana baheba amashure hamwe no ku kibazo c'ubukene bw'ibikoresho. icyo umuntu yakora icyo kurwaje nabi kugamere umuntu yokweza neza aho uburezi bugeze mu Burundi naho abo banyagihugu babuze ingorane zihari mu ego Cibitoke, Gitega, Bubanza, Kayanza. Ku by'ukuri ivyo byerekana yuko uburezi mu Burundi bugeze aho umuntu ashaka. Ku by'ukuri iyo uburezi bugeze nk'aho ivyo byerekana ishusho y'igihugu. Ni ukuvuga rero izo ntara uko ari zine gusa, ni ukuvuga ivyo biri mu gihugu cose, biri mu gihugu cose kandi no mu n'ahantu uba hitwa yuko ngo hateye imbere nko mu bwa politiki Bujumbura naho usanga ivyo bibazo nuko biri n'ivyo hari ubukene ntangere ibintu haravugwa yuko mu biciro byaduze. Ibiciro ntibyaduze ahubwo ibiciro biraduzwa ntivyituza vyo nyene biraduzwa. Kuri ico kibazo nyene Professor Paul Nkunzimana muravuze ukuntu nyisho zatitutse ariko no mu bihugu biteye imbere nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho amakomine yakomeye cyane rwose mu nyigisho aherutse gutangaza nayo nyene ko inyigisho zasubiye inyuma bo bakavuga ko kubera cyane ikiza ca COVID-19 abana kenshi na kenshi bigira muhira. Muribaza ko no mu Burundi iyo yoba ari imwe mu mvo zatumye inyigisho zitituka? Oya, urumva ego nizo mu bihugu byose hari ingorane kubera yuko ku by'ukuri
hari amapolitike y'abanyemari abafite amafaranga nibo bafukamiza ibihugu mu nda. Hanyuma nk'ubuyobozi iwacu dukoresha amabwire y'inzego z'amafaranga z'abanyemari, ari banki y'isi yose, ari na ikigega mpuzamakungu FMI cyangwa ishami ry'abanyemari y'abanyaburayi europeyeni. hanyuma bo bagaca bitwaza n'amashyirahamwe yitwa ko wari y'abahinga nka UNESCO, nka cya kintu cyitwa école fondamentale. Icyo kintu cya école fondamentale cyazaye mu Burundi na UNESCO, ari ikintu cyaje gusambura uburezi mu gihugu, kuko urabona hariho ibiharuro bihari. Nko mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe abanyeshuri baheze amashuri bashika hafi ibihumbi 200 muri icyo gihe, kandi abenshi nabo muri école fondamentale. Urumva ibihumbi 200 aho ni mu mwaka w'ibihumbi 2021. Uraba nk'ubu mu mwaka w'ibihumbi 2023 hoho usanga ibara ryaraguye. Nuko abanyeshuri bariko barabivuga, nta buryo bafise bwo kurika abana mu mashuri. Ubu abana bagiye kuguma muhira kubera ubukene ntangere, ubukene bwafashe abarundi bose. Nuko abo bantu babivuze bika neza yabagije, ego inzara irahari mu gihugu, no mu ishuri kaminuza y'igihugu. Abarimu bama bariko baravuga yuko abana mu ishuri usanga bariko bagasinzira mu gatondo mu ishuri. Urumva baba baraye inzara bakaja mu ishuri atandi ikintu kimwe bashobora gukurikira, nta nguvu bafise birashobora kwiga. Buca umwaka w'ishuri gutangura, reka tuje no kwa Professeur Atanaze Gahungu, nawe nyene kaminuza y'Uburundi murayizi, kamuraciyemwo mashuri mato murayazi, ingorane zari zihari ico gihe murazizi, ariko ibibazo biriho muri iki gihe ngo ni ingorabahizi. Icokorwa n'ikihe Professeur Atanaze Gahungu? Urakoze cyane mushinga ntahe Frederico, urakoze cyane mushinga ntahe Paul. Jewe nibaza yuko urabye uko ibihugu biriho n'uko Burundi bwahora buri kera, yuko hariho ibintu byo gufasha abantu. Hariho kuva kera turafise Ministere des Affaires Sociales iraba ingene abantu babayeho. Ubu mu Burundi barakoresha iryo jambo rya ntaho nikora. Iyo jambo rya ntaho nikora niryo nibaza yuko umunsi abagira ibyo gutegura iterambere ry'igihugu ryoraba cyane ibyerekeye ibintu nka iby'amagara y'abantu, ibyo kuja mu ishuri, hanyuma bakaraba abo bantu bantaho nikora, bakaraba yuko bobafasha kuronka igituma ico bafasha kuja mu ishuri. Ariko ikigoye rero amushinga ntahe Frederico, mushinga ntahe Paul, jewe nibaza nuko abo bantu bariko barakura abana mu ishuri, nta woca avuga ngo abo bana bagiye kugira ikintu cyo guteza imbere Burundi, cyo kugwiza itunga. Yaba bagenda kugwiza itunga, byokumbure umuntu wese akaraba ingena bigira. Naho kubera rero bataba bagiye kugwiza itunga, umuntu yobanza guteza Burundi akaraba ati mbega ubu ko mwagize nko mu bindi bihugu ubu abana nka bose bagenda mu ishuri, none hariho politike yakurikiranye inzego zagiyemo kugira barabe uko abana bongerekanye bakaba nka bose, bakaba 90%, bagashobora kwiga. Kera hagenda 40, none ubu icahindutse kugira abo bana, kugira ayo mashuri ashoboye kuronka ibikoresho bikwiye. Ibyo niyo nibaza byari bikenewe. Ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho sico conyene, hariho n'ikibazo c'amashuri, aho usanga abanyeshuri eka bari mu ishuri ari benshi canke atana mashuri eka ibibanza bafise aho bo kwigira mu ishuri. Ico kibazo coco mu kivuga ko Professeur Atanaze murashaka kwishura ico kibazo. Ubu hariho n'ibibazo vy'amashuri eka ibibanza abanyeshuri bigiramwo, abanyeshuri bashobora kuba ari benshi. Ivyo birafatanye Frederico, birafatanye n'ivyo twariko turavuga bya ntabonikora, nuko abana barabaye benshi. Iyo babaye benshi ni ukuvuga yuko amashure nayo ateza guca yubakwa menshi, kandi akaba ari amashure afise ibikwiye. Hari abaravye
abahinga mu by'indero baravuze bati urabye mu bihugu nka bya afurika hari ibintu bagize kenshi ibintu amashuri aba akomeye afise icyo bita resources ni ukuvuga ibikoresho byo mu ishuri ni ukuvuga ibitabo bikenewe ni ukuvuga ibyo bintu byose biba bikeneye kugira ngo umwana ashobore kuja mu ishuri mugabo kandi atahe agira icyo yakuyemo. Ibyo rero bintu bitashoboye kugwizwa nibaza yuko bizoguma bigoye. Turakeneye yuko ikintu nibaza tutaravuga umushingantahe Frederico ni cyane cyane ibyo bintu kuraba yuko abarimu dufise ko twoshobora kubateza imbere abarimu nabo bakaba bashoboye ibyo kwigisha. Nk'ubu urabona yuko mu Burundi ubu turiko ibintu byiza biriko biraba. Uburundi buri muri East African Community, bugiyeyo abarimu rero bari bakwiye urabona ko baciye dutangura kwiga ibyo bintu by'ibiswahili tukiga ibintu bita entrepreneuria kuva mu mashuri ya école fondamentale. Mugabo icyo duca twibaza ni uko none abarimu bigisha ibyo biswahili muri école fondamentale, abigisha icyo congereza muri école fondamentale, none nabo barafise ububasha bwo gushobora kubyigisha. Urumva rero ibyo bintu bica biba kumwe. Nibaza yuko Uburundi nk'uko ibindi bihugu byagiye biratera imbere byo muri Afurika byateye imbere mu by'indero uko byabigenjeje, dukwiye gutora ukundi kuntu kumbure ko kwigisha kutajanye n'ivyo bintu byo kuzana umuntu uko bukeye umuntu agahindura iki mugabo agafata ati ngiyi iprograme y'indero yo mu myaka 10. Ico kibazo Professor Atanazi Gahungu cyo kumenyereza abarezi abigisha kugira ngo batanye inyigisho ku bintu hanonosoye garuka ko ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika. James Ndayisenga, muri aho? Turakomeye. Muri hehe? Ndi mu gihugu cya Kenya. Ni vyiza cyane rwose. Urafite ikibazo, urafite iciyumviro? turiko tuvuga ku bibazo vy'indero n'inyigisho mu Burundi, duga ku ijambo. Ndafite ikibazo kubera twese turi abana b'u Burundi kandi twizaha nyene nta kazi turaronka. Ibibazo narifise ni cyuko uravye ukuntu abavyeyi usanga bariko baritaha abana babo mugabo ugasanga hageze kuronka akazi hama hari ibibazo bitandukanye, ugasanga kuronka akazi biragoye. Ego nagoma mbaza ati none kubera iki batokwitaho cyane cyane hakabaho inyigisho z'imyuga gose mu gihugu cyose kugira ngo bose baronke akaryo ko kwiga imyuga, hama ntitwirigwe turizera ubuzi bwa leta amadukora ivy'iwacu. Nicyo kibazo narifise. Murakoze James Ndayisenga. Reka tugihe Professor Paul Nkuzimana ubwa mbere na mbere. Ego murakoze. Ego ivyo vyerekeye amashuri y'imyuga ni ikintu gihambaye, ariko murabona uko mu Burundi ata kimanza cy'ukuri amashuri bayaha. Ego nivyo imyuga ni ikintu gikomeye cyane rwose. Ubu ari ikintu gikenewe cyane ni uko abategetsi bagira politike y'inyigisho ushiraho iyo shuri y'imyuga n'ukuri ikaboneka bakazana ibikoresho bikwiye kugira ngo habe amashuri y'imyuga itandukanye. Hanyuma n'ikindi naco naho babanze mu mashuri ya fondamentale bya bintu bita entrepreneuria n'ibindi, erega hajyanye kugira ngo ushobore gukora atamutaye ufise. Nacyo gituma hakenewe yuko haba politiki yuko abanyamyuga bashinga amakoperative, kandi amakoperative agafatwa mu mugongo n'igihugu. Ni ukuvuga yuko amakoperative yose kuronka haba amakoperative yo mu imyuga, amakoperative y'uburimyi, bakaronka amadeni mu madeni kuyo bita kuri tozero, ni ukuvuga amadeni atanyungu arimo. Ivyo nivyo bishobora gutuma yuko abantu bagize amashirahamwe bashobora gutera imbere. Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yateramishije ico kiganiro. Aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma, bari kumwe na Oriane Itangishaka.